ni imvo zo gutwara no munsi ni nyinshi cyane. hariho wanashaka n'abariko barapfa izindi mvo mutavuga ni imvo z'inguvu zo mu gitanda sivyo ugasanga umuntu yarongoye mugabo kubera amastress afise kuko umugabo agira amastress menshi aviza amastress yuko yabuze irasiyo kumbure ku kazi ntahuza n'umukoresha kumbure ugasanga ntabona ingene umwana aziga ntabona ingene azorihinza uku kwezi byamucanze ugasanga afise ingorane nyinshi ku buryo ataha umutwe wamenetse ni stress wa mugore nawe ugasanga yisize yipanze neza ibintu byose yari yakeneye ko umugabo nyene bakina bugaca urabyumva uyu mugabo afise ama stress imitsi yose bikanye urabyumva hari gihe bimunanira ugasanga n'ibyo kuramubwira ntari karavyumva kubera we arafise ama responsibility yiwe abona yuko biriko biramunanira muri ico gihe benshi rero hariho usanga wa mugabo bigiriyemwe ntabyagishoboye stress zibaye igihe kirekire none hagiyemwe na diabete iravyononye zandahiro barahira zo kuvuga ati agwaye canka akomeye nzumukunda ndamuzonere umugabo agatangura kwitwa imbwa mu rugo rwiwe agatangura kugeranywa nuko avuga ati we mu bandi bagabo uraja ngaho ukavuga ngo umugabo nawe uribure uravyumva canke umugore ugasanga agenda araraza umugabo avuga ati yega je nta mugabo mvize nifitiye inkoko uravyumva nawe ni kibazo uravyumva bigaca bituma noneho wa mugore avuga ati oya swati ndaja gupfubuza hanyuma mbonye bidakunze nahone jewe ndaja ndasinyura ntahe bikabi iyindi mpamvu yuko uvuga ati twahukanye ariko nagira ndakubwira urugo rwubakwa n'urukundo ukunda nubwo abari mu ntege nke ababaye murababarana anezerewe mukanezerana wumva umenga nta wundi muntu yo musubirira uravyumva urugo rwubakwa no kwihangana ibikugerageza ntibizobura uri mu rugo mugabo nimbiheregezo cyose kije nimba ari ingwara nimba ari ubushomeri nimba ari ikiniki ucuvuga uti ndabivuyemwo bazozita bazimara hazosigara nkeye uteza kugira umutima wo kwihangana aho naho nta handi uva ni mu masengesho no gutahura umuntu umugabo ntiyitwa imbwa kubera yakenye kuko abatunzi no munsi bose ntibavutse batunze ahubwo nimba kenye umugabo kabubona ariko ararondera mutera intege unamufasha umubwira uti mugabo mwiza yihangane burya bizote babikunde mugabo no munsi injugunjugu za mbere abantu bamutera ingorane bituma no gutaha abagabo bataha hagaza gutaha bakaganya ni injugunjugu z'amajambo y'umugore nizo ngorane rero muri ico gihe abantu kuraba impamvu no munsi ziko ziratuma abantu bahukana ni nyinshi ntizivanye na kuri bwa busambanye gusa ni nyinshi eske bivana mbega we warongoye kubera iki impamvu zo kurongora se zimwe hariho abarongora kubera bumva bakeneye kugwiza umuryango akeneye kuvyara ingorane ni yabarero ugazana umugore agateba gusama inda uwo mugabo avuga ati jewe icyatumye ndongora umugambo urapfuye namvireho uravyumva niko bimeze muga mu bisanzwe urugo gwitwa urugo ari umugabo n'umugore gusa abana batarimo abana n'ingabire Imana itanga sivyo ugasanga uwundi mugabo aravuga ati jewe ndongo bijya mu kuba kubera ni mwiza aviza kabiri keza aviza gataye amabere aracahagaze ibirumbi ibintu byose biracyameze neza mugabo kibagira ko inyuma y'ico gihe niyatwarinda agatangura kugenda aciragura muri twa tugopa uravyumva ntuzinge ninda izomusiga ashaka kuvyara ikamuviramwe impamvu yuko vyibuha kubera umusururu mwinshi n'ingene yitwaye ejo mu gitondo noneho ugasanga yataye warondera imwe warongora ntayagifise nimba atayagifise rero usigara ubona umugore wawe yabaye mubi muri ico gihe rero umugore wawe amaze kuba mubi mu jisho ryawe ikiba gisigaye no kujya guhunahuna ku gahinga uca utangura ubona abandi ukavuga uti uyu mugore yaba ari we turarana kwe niwe mwiza mu kuvuga gwawe mu mutima wamaze kwahukana byarangiye urabyumva hariho abandi rero bahukana barongorwa kubera kurondera ubutunzi ejo mu gitondo ukavuga uti jewe ndabishimye kubera nkeneye yuko ujya muntu ndantwaye sinzobura ico ndya sinzobura ico nambara ndetse azongurira n'imodoka azonsohokana amafaranga nzoyagira mugabo gasanga ejo mu gitondo bwa butunzi wazgenda ukurikira ejo buhuye n'isanganya nkuko bibiri ivuga ngo bwambara amababa kaguruka wa mugabo agakena uzobuka imukunze wewe kuko ico wakunze nta kikihari
wakunze amafaranga ukunda ubutunzi bwagiye. Niyo mpamvu rero abantu iyo bariko barahoka no munsi nibasubira inyuma babaze bati wewe wari warongoye kubera iki? Nimba atarukundo ufitiye uwo muntu wari ukunze ukwasa, nimba atarukundo ufitiye uwo muntu ugakunda ibyo afise, nimba atarukundo ufitiye uwo muntu ugakunda ibintu ubonesha amaso, ejo bizohinduka cyane. Nibyamara guhinduka ubwo rugo ntiruzobaho, kuko icyatumye urongora cyatumye urongogwa cyavuyeho. Ariko rero urukundo rw'ukuri nibijya umuntu nahamugara usanga umuntu amwiyegetse amukunda akumva arababaye, umugabo akunda atabuze ibyajya mugabo kubera umubabaro w'uko umugore we wamerewe nabi. Urabyumva? Umuntu akumva ko nakababaye ahubwo umubabaro wofuma wimuka ukaziwe kubwo kumukunda cyane. Mugabo muri iki gihe uno munsi ugiye kuraba ivyo bintu kweri biracyabaho. Izi ngo ingene umenga turi mu mpeshi yo kwahukana ni mpeshi ya divorce. Urabyumva? Birakurikiranye birazuriranye ugasanga mu kwezi kumwe sentare itandukanije abantu bashika 70 nakaga. Ikindi rero cyanyuma nagomba kuvuga, abana buno munsi baja kurongorwa ntibategurwa, burya n'abavyeyi babo bafisemo uruhara. Nta kuntu umwana yorinda aja kurongorwa ari umwana w'umukobwa ataze kwisasira igitanda. Kuko hariho abakobwa umubwira uti nibi niba ati attention, akabwira umugabo ati uzu ugenda ubaze ni wacu, barazi ko je ntaze guteka jewe, je sinteka jewe. Urabyumva? Uzubaze na toilette jewe hari abakozi bayoza. Urumva? Niko biri pe. Mwindi mvugo rero uwo mugabo umubwiye gucyowe hari umigwa avuga ati none nazanye nde. Mu yindi mvugo wasanga uwo mukobwa agiye kurongorwa ibintu byose ntazi kumesa ikintu na kimwe, ni kareso yamenye sutiye ntumugore. Umukozi yatasha kuvuga ati tujya kujya muri restaurant kandi njya muri stock zihari. Hanyuma igitanda kuvuga ati jewe sinzo gusasa igitanda, murarondera abakozi umuntu waza kutusasira igitanda. Niho hava n'ingorane rero. Mbe ni wazana umwana w'umukobwa cyangwa umugore aza gusasa igitanda, umunsi w'umugabo wawe agataha atari huri, agasanga wawe ni wari mu cyumba reka asasa igitanda, satani ntazo basangayo bikagenda kundi kuntu. Ugaca wiborogesha ngo yaguciye inyuma, ngurumva d'abord Bibiliya ivuga ngo icyumba cy'abubakanye gisonerwa n'abantu bose. Mwe mushinjizamwe abakozi gute? Nakore Umuhungu yagiye kurongora yakuriye kuri filime gusa, no kujya ku ishuri baramujana bacamusigira amafaranga yo kujya saa 4 kandi saa 6 hava arya. Yavuye mu henyo icyayi saa 6 saa 4 muri pause bamuhati uje kunywa amafaranga n'ibitumbura. Midagiye kurya ku mugoroba umwanya agacaryama agacaraba filime, hanyuma yayivako batinja zirahiye agasubira karaba yindi akazo habe no koza imodoka yasa canke kuvuga ati nje mu itongo ndabe ko itongo gi Washington rimeze ntazi n'uburimbi bw'iwabaho buri. Uwo muntu gacuvuga ngo kubera umuburangi vyanwa ngo gira umuhu umugore azomukoza iki? Iyo responsibility yo gutunga umugore arayifise. Umuntu ukabona ibituza byuzuye gusa ngo yakubise pompaje ngo yari ivyuma, gituza cuzuye inyama n'ivyo mugabo umutima uri gusa uri vide nta kintu kirimwo, ugacuvuga ngo niwe mugabo gira umugore. Numwa korogana n'umugore akavuga ngo dere ngo no munsi nirarira kwa mama. Uri umuntu w'umugabo ukabona urugabo kwage ngo gwaraye kwa nyina gute? Ntiyigeze abo mugabo, ntibigeze bamutegura ngo abo mugabo. Nico gituma rero ntamuzubona ingo zuno munsi zirajegajega. Nico gituma no mu mashengero no muri leta hajya bigisha iby'umubano bakwiye kubanza kubigisha. Umuntu akaja muri mariage azi project yemwe yariyo azivyarimo na ibindi. Urumva abantu benshi bazi ko mariage nibijya birori vya samedi bazontiza amavangware yirabura, sivyo? Anzo bazoba bampaye abana b'abadofine, amashurwa azobasa gutya kurere dijuru nuku ibintu byose bigire neza, hanyuma abashingizi batahe, abavyeyi batahe, musigare muri babiri. Bukebwa aho niho uzomeye utirera ha ndaba umugabo canke ndabimbwa. Tugira amahoro.
turiko turamera nk'abashaka gusozera ikiganiro cyacu ariko hari ikintu kimwe gusa ari ibintu nshaka kunshikirako neza reka uzogarukega byose ntiwobimenya reka ko nagiriwe amahirwe uno munsi mugende mumbwiye kuri aka kantu mwavuze yuko reka mvuge ku bintu mwagiye muravuga ko mwavuze yuko hari abantu bagenda kubaka kubera ubuvugishwa bw'amafaranga yatanzwe yego buriho ariko kandi bakaba bavuga ngo kwahukana ntibibereye kwahukana ntibibereye nakaga mu gihe ibyo bintu byabaye mwiyo ka nibyo nshaka kumenya abo bantu bakahukana kandi hari igihe abantu bahukana bagatandukana ku buryo uza kwisanga umwe yigiriye ku mugabo cyangwa umugabo yazanye umugore n'uyu mbega wa wundi ataragenda yagumye hamwe muhira aremererwa nawe mu nyuma igihe ayo madivorce yabaye hamwe bwe turavye mu ishengero twinjiye mu ishengero aremererwa ko uwo muntu ashobora mu nyuma gusenga Imana ikamurosa undi mugabo canke se uwo mugabo Imana ikamurosa undi mugore mu gihe urwo rugo rwahukanye bivuye ku mugore canke ku ngeso zitari nziza n'Imana ibona ko atari nziza. Bibiliya ivuga yuko urongoye wahukanye abasambanye ni kwivuga mugabo ico Bibiliya yemera iyo upfakaye utarakwiza imyaka 60 cyane nimba atari 70 Bibiliya ivuga ati uwo mugore ntagumuko narondera ubundi mugabo mugabo y'umuntu yari yaragize iryo pfundo ryo kuvuga ati turabaye umuntu umwe bakaje imbere y'Imana kuko urumva mu gihe baragize ibyo abana beshanye je kubwanje none umuntu yinjiranywe n'igisuma akagifata agasanga n'igisuma hama akacirukana ivyo bavyita kwahukana yirukanye umubandi umuma ntiyigeze azana umugore oya kuko yari yasanze atari umugore yazanye igisuma none igisuma nagifashe kigifatanye itonga kiriko kiramwiba mu agaca avuga ati rero none igisuma gifashwe ntimuzi bwene kigiriko none uco uvuga ngo yahukanye ntiyigeze arongora yaguye mu isanganya y'abateka mutwe hanyuma rero baramuhenda ngo atahanye umugore kumbe atahanye umubandi none uwo mubandi afashwe wumva ari kugira gute aramwirukana hanyuma akacarondera imbere y'Imana wihana uvuga uti narishingiye nasanze Mana jewe wewe uje kubesha Imana ngo waraguhaye wibeshere nayo ntacyo yigeze uyiha nta nicyo wayisabye uhuye n'abateka mitwe baragutuburiye ati naka ntahana niwe mugore hanyuma ushitse muri rugo sanga kumbe ni mubandi kera baciba inka hari iwacu ahantu mva n'ahantu biba ibingi inka cyane wibaza ko mubandi wa mbere byagenda gute bamusabira indaro inka ziri bakabanza bakamwinjizayo umuntu akaza gusaba indaro ati burangorobanye kandi wasanga urumva kubera baratanga indaro agaca asaba indaro muri gwa rugo nyene yatumwemo gutata kugira baze kwiba n'umubandi batumye ni pra bagize agaca rero mu nyuma yari yababwiye ati muje kugira ukunuku nibasinzira ndavyuka ndabugururira niwe yavyuka agaheza akazugururira yamara kuzishura zishikanye muri baba bandi bagenzi we agaca agaruka agasohoka akaryama hamwe mwamuhindara aryamye bwaca mu gitora induru ivuza akayivuza mu bandi ati yo ati yereka tabara barazijanye hanyuma agaca nawe ahubisha amatohoza agaca avuga ati ziciye ndabona ingene bye nikumena amasa yayoye ayatahana kugira ngo bace bakurikirana nazo zifashe hariya bazoje kwikangura basanga inka zagiye zamani zashitse yo zija nico kimwe n'abare nishira hamwe ry'ababandi bamwe bigeze bavugishwa ibinyuma bagaca bafata rero abagenti babo bamwe bati we tugushire mu rugo kwa naka ugenda umwibe ibyo uzokura tuzogabura nibare kubeshera Imana rero Imana ishitanze tanga ciza nubwo abantu benshi bavuga ati ni Imana yavuze ni kenshi tumaze kubona ko bayibeshera ikihangana mugabo no guhana izohana ejo ni washika ahantu ugasanga wubakiye ku kinyoma ivy'ikinyoma ntivyorama ugasanga ni ngorane mu rugo subira inyuma ubaze ibi bintu byavuye kuko Satani mu kuza kenshi yigira marayika w'umuco abantu bakwiye gusenga Imana ikabugurura amaso ego nibyo kuri muravuze yuko ibibazo sinogenda ndabibajije byose ndabimare ariko kandi hari igihe umusore n'inkumi bashobora gukundana basenga Imana ubabona ko bubaha Imana
hanyuma bagakundana abo bagashimana ata muvyeyi yabigiyemwo ata n'umugenzi yabigiyemwo umusore we nyakagenda akihitiramo akamukunda akazogera igihe akabibwira abavyeyi akagera igihe akabibwira ishengero akagera igihe akabibwira akagenda no muri komine mugabo cyagihe ukaca usanga gukundana ubisobanure neza kuko hari ibintu by'ubusambanyi abantu bahinduye bavyaka uburemere bw'icaha basigaye bavuga ngo barakundana ngo nahagendana naka bagendana baja mwahuriye he bagiye kuko kugendana kwabo ugiye kubiraba usanga bagendana ugasanga inziherera ku gitanda uko no kugendana ndi kuvuga babandi bageze mu rugero rwo kubaka ndavyumva bari muri rugendo rwa wavuze ngo barashobora gukundana urukundo nyabaki bafise gahunda yo kubakana ariko cya gihe cyo kubakana kikaca kige bamaze nabivuga n'abantu babimenye ukaca usanga bubakanye bagiye muri etat civile gusa mugo ntibagiye mu ishengero amaherezo gwa rugo bakaca babana nabi bigasambuka kaza wumva rero birashitse gwarasambutse baravyaye bana babiri cyangwa umwe canke barenga rusambutse urumva kwera batagiye mu ishengero bagize muri etat civile gusa ya divorce baye ugasanga ishengero rirabemerera kubaka ubwa mbere ho ugasanga umuntu yamwemerera ugashaka yamanaje mu ishengero duhereye ko twavuze amategeko leta yashiraho kugira ikingira ingo sivyo amategeko agashirwaho kugira ngo urugo rugira amategeko rugenga mugabo leta nta teka ifise ritegeka umuntu cyo umutima w'umuntu ukunda kanaka ntibibaho oya birabaho leta yo kuvuga ngo kunda naka twebwe iwacu nagiye mbona abantu bashobora kuryamana hanyuma kubera bamufashe bakaca bagenda bamubwira ati uca umutwara kandi leta bagiye kwikunda bakaca n'itegeko rimubwira ati uca umutwara amutwara amukura ko agenda atera imigera avuga ati ntawe nshaka uwo muntu aramukunda none wumva barubakanye kubera itegeko none yo ryamana n'umuntu atamukunda mugabo muri ico gihe na bagiye gusangira inzu mugabo ibindi ni ibihugu bibiri bizobana bitavuga rumwe nico gituma rero kubaka urugo ukagenda ukavuga mu mategeko bakagushingira muri etat civile ivyo byo ni ngombwa sivyo mugabo byari vyiza yuko nubuve muri etat civile urugo rushira mu maboko y'Imana mu gihe uvuze uti wa Mana we sindagukeneye je mbona umenga we uvuyemwo leta ikanyishingirira je urugo ruzokomera aho ni kugira ingorane rero leta igufasha gushiraho amategeko mugabo kugira ingorane zo mu rugo nimwamara gukurana amenyo mukavuna cyane mugatemana izoza kugera ingene byo bikomere byabonetse n'ingene amategeko bivuga ninde yohanwa ninde byogenda gute niko bigenda mugabo urugo rwose nubwo gubwo abantu babiri bamenuje muri druwa zimwe zikomakomeye abajuriste babiri babandi bakomeye bazi by'amategeko bashobora kubana baza amategeko yose y'urugo ariko mu bana wabo kananira bakahukana nokuri nico gituma ndakubwira yuko amategeko ari harafise ibyo afasha kugira ngo umutekano w'umwe n'uwundi mu burenganzira bwiwe agumeho umugabe byo gukundana no kuba umugabo n'umugore kuko umugabo n'umugore ni ukuvuga n'abantu babiri ni two in one ni ukuvuga umuntu babiri muri umwe amategeko ntiyobikora iryo ni banga ry'Imana ni hamwe rero wumva umuntu uri muri we nk'uko kuwanje urabona uko kuwanje ukungana ndabibona umutima we wanyuterera mu wanita ndakore kw'Imana niko bimeze shaka uri ku kazi yego ushaka we wagiye hande hantu numvise akantu ku muhunga bajya gatoya yewe kaye ca numva umenga zindi uko mbaye urabyumva hari ibintu wumva ko nyene Imana yabuhanije bikabuhana n'ibindi bavuga uti twebwe tuziyaranja mugabo uko bizogenda kose nico rero abantu bataratahura neza urashobora kuvuga uti iteko rirambuza gukubita umugore uko umugirire kuze blessure basomera igitabo cy'amategeko wakubiza umuntu wamukomeretse hanuma article ni code penal ivuga ibi nico leta igufasha kugira ngo ntukubitwe ntiwicwe mu gihe bigenze gutyo mugabo urashobora kuba mu rugo ubona neza yuko ubana n'umunyamahanga nico rero yamarira riravuga kagahinda nico niho kazira rero wa mubabaro nihuzira none ntuburi mu rugo ntuburi mu nzu ntuburi urya
aranakugaburira washaka nukuri akakwambika ntagukora umugabo araguturubika kandi hari abagabo baturubika abagore batabavugishije nukuri abagabo n'ibikoko nimuzoje murabiteranya ko abagabo bishe Yesu reka reka ukajya kumwihanga yo kugirira nabi ntiyoreka kukwica nawe rero nivyaye n'abagore muri no bisi ahubwo abagabo imihinira barembeje barapfuye nabi bagize imisi batabaza ati dutabare baratumaze urumva amashirahamwe yaraje akingira agateka k'abagore ni sawa mugabo uko vyogenda kose Bibiliya irabitondetse neza administration y'urugo uburongozi bw'urugo umutwe n'umugabo Imana imuteka ati kunda umugore wawe umugore nawe ubaha umugabo wawe uno munsi tugiye kuraba abagore benshi nabo bagomba kuba imitwe kubera ko amategeko yarabizanye emancipation de la femme uburinganire bw'ibitsina umugabo ikintu cyose kigize imitwe ibiri gicaka igihumbi ntivyo ukunda nubwo ibyo byose byovugwa bikandikwa unika bisinya n'ayandi mashiramwe mpuzamakungu umugabo Imana mu kumurema kujya n'umuntu akora imodoka hari agakode ayiremana k'indani katumi ivize ukuntu ihinda canke inyaruka Imana mu kureba umugabo yamuremye n'agakode gashaka icyubahiro umugabo atubashwe nagomba bafise umugore asa na Bikira Mariya muga akaba umugore w'inshirasoni w'inzimba rubebe w'ishinyaguza umugore yitoraguza w'ingare umugabo aramuta akaja kuraba uwundi muntu ubona ataho yose asana na wa mugore wiwe kubera iki yabuze ikintu kimwe gusa respect icyubahiro nukuri mubaha abagabo banyu hari umuntu yaje kumbaza ikibazo ngo je ngo ndakijijwe ngo ndumurokore ngo umugabo wanje ngo ranywa inzoga hanyuma none je mubuza ko umugabo wawe nino abagore umviza twumvikana hariho abagore ubasigaye bumvira pastori gusumba ko bumvira abagabo niko biri murabasaze mu mitwe ni hehe Bibiliya bivuga ivyo bintu niho Imana yavuze ati mugore ubaha pastori gusumba umugabo wawe yavuze ati ubaha umugabo wawe muga benshi barubatse nabi kubera ngo bumvise impanuro za pastori kanaka zo kugarariza ivyo umugabo ari karakora Bibiliya tuvuga ngo ingeso z'umugore bazozihindura umugabo wiwe ejo ni waja muri frigo cyo kujya kuruti ukanakimusereva mu kirahuri nimba nk'ikiyeri ja mbere y'Imana urira Imana usenga uti Imana ndirukanye inyota y'ibiyeri mu mugabo wanje mu izina rya Yesu upfukame utebe azobiheba utirura muteye igitsure utirura mwereka yuko ari umukozi ari mu shitani kuko nakone gatwara icyubahiro umugore akubwira ngo nukiriwe ngo ngo Imana ntiko sivyo mwereka ingeso nziza hamusenga Imana hanyuma Imana imutunganye imushikane neza ku nyundo za wa mukiza niyamara kumuhonda neza umugabo yame vyamwa bivuye kubera witwaye neza imbere yiwe mbega simpejeje nukuri arakumva turumvise arakumva turiko turavyumva neza kandi nanje ubundi ko ndatahura bikeye ndatahura bikeye mwambwiye ko nzogaruka mwabinyemereye nta kibazo kandi nibasubiye n'abandi bariko baratwumviriza batubwira ko babakerero bamuzoduha umwanya yego mu byo numvise byo ndumvise yuko hari abantu binjira ari bisuma kandi igisuma ikigunduye uragisohora kikagenda nivyo cyagutwaye kandi byumvikana ko muri ico gihe hamwe nk'umukozi w'Imana uwo muntu mwakiriye mu ishengero ugasanga yahuye niyo sanganya aremererwa gusubira guhitamwo neza hanyuma mukamuraganisha urabanza ukamuhumuriza d'abord hanyuma ukamubwira n'ubundi uti wari washingiwe wari wishingiye senga Imana ariko ndumva umuntu abakozi b'Imana bamaze kurambika ko biganza agaca muri komine akarambikwa ko nibiganza uwo muntu ntibishoboka ega no kuraba bega abakozi b'Imana uvuga nimba ari babavugishwe ibinyuma babateka mutwe bakaba bagipfundikiye hamwe n'uwo nyene mwahukanye byiza no kuraba abantu kuko hariho abari mu by'Imana mugo batari kubakorera Imana hariho abantu batahamagawe n'Imana kandi bari mu rushengero bariko barakora niko Yeremiya Imana yamubwiye ati yega bakamenyi birigo baravugishwa mu izina rya gatatu nabatuma nta nicyo navuganye nabo hariho benshi bizanye mu nzu y'Imana mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana avuga ati hariho abo Satani yinjiye mu mpisho kugira ngo batate kandi bayobeze abantu mbere n'abizera bahagaze babanage
nukuraba n'abungere banyu ivyamwa bariko barabamira. Mbe nimba ufise umupastori canke umwungere nawe narenga ibigo ukabubize ko afise abahabara mu isengero canke bamwe usenga basengera abantu bakabaka mu mabere uho sinzi vyadutse n'ibintu bimeze ukuntu ugaca uvuga ngo ufise umukozi no raba ivyamwa akwamira n'iryo banga ry'urugo raba uryaturira n'impanuro uwozi guhuwa ariwe nimba ugiye guhanuza umupastori nawe yahukanye akubwira ati kwihangana birageza aho bigera vayo urabyumva cyangwa ugasanga afise ibindi ni kuraba ibintu by'urugo cyane cyane abantu bagenda bukebuke kuko urugo Imana yashyizeho kugira ngo umugabo akwize umunezero wari ubuze kuko urabona Imana yaremye Adamu imuha ubutunzi bwose imuha Edeni imuha n'ibirimwo byose imuha n'ubuganza ibikoko n'ibyo iby'isi yose mugabo igiye kumuraba irabona yuko akamwemwe katabaye kenshi Imana ija kuvumbura ati hariho icabuze reka tumuremere umugore abane nawe amubere umufasha. Adamu urabona igihe bamweretse Eva yaciye amererwa neza ciyatwenga avuga burya na poeme ya mbere abantu bigira abafilozofe bazanditse vuba ariko ntuze Adamu niwe yanditse ya poeme ya mbere yanditse ku mugore wiwe niwe yivuze ubwa mbere unakara ko mu mara yanje hagufa ko magufa yanje ngo azokwitwa kunanye nitwa ku yego siko rero nukuraba urugo rwabayeho kugira ngo umunezero w'umugabo wuzure kugira ngo umugore amererwe neza yumve yuko hariho akarusho no kuruta gusiga se na nyina kuko urabona umwana wabafashwe neza nta kuntu umuntu yumva iwabo imbere y'abavyeyi yarafashwe neza akunzwe ngo acaje mu kindi gice cya kabiri cyo kumara imyaka asigaje ariko aratrotirwa ariko aratotezwa aturubikwa sico Imana yashatse. Ivyo rero si ivy'Imana nico gituma mu kuvyinjiramwo ni mutebe imbere y'Imana. Murakoze. Reka dusozere ikiganiro cyacu ariko twagomba dusabe mwebwe bakozi b'Imana kugira ngo mushobore kubwira abariko baratwumviriza duterere conclusion ku bantu bariko baratwumviriza mugira icyo muhanuye aba bantu benshi hariho abariko barasambura ingo zabo bakazisambura kumbure hari geragezwa kana kajyaje mu rugo ginjiye gato kandi iyo basenga Imana byashobora kuvaho hariho ibyabo nubwo biba byaragiye mu nshuti bikanka hagati yabo bikanka mu bagenzi canke mu byo bagerageje byose nibasubira imbere y'Imana nimba bagize ubwo bukwe bakundana Satani akaza akabanyaga urwo rukundo rwabo akagwiba ndibuka Yobu yaravuze ngo Imana yamubwira ati ubutunzi bwawe Satani bumize miyonzwa ariko nzokoza ukuboko mu nda yanda bisevye izobudahwa. Urugo rwigeze kuba rufise amahoro rwubakiye ku rukundo kubakira ku kwihangana ukwibagira kubakira kuri kwa gutahurana iyo Satani abisambuye ariko abantu bagaruka ku Mana Imana irirukana Satani kuko iyo hamagaye Imana ikitaba Satani arahunga. Iyo Imana rigarutse iraheza ikaguha ivyo wari waratakaje bigarura byose wa munezero wari waratakaje ukagaruka bwa butunzi ya mahoro kwa kuntu kumererwa neza ukumva mu muntu umwe birashoboka mu gihe Imana muyihamagaye ngo ibatabara. Rero nibaza yuko abo biriko bigenda nabi bariko baca mu zindi nzira kugira ngo bumve yuko bosubira gutunganya imitima yabo umunezero kuko naho wova mu rugo kahukana ico comeke cyuko wavuye mu rugo tikizokuvako aho uzoca hose hariho iteka Satani yagukuye. Nibaza yuko rero hitwokwemera ngo duhebe Satani tunyaga umunezero Imana yaduhaye. Nibaza yuko ingo ziriko ziravyumva ni baje imbere y'Imana basenga nezoba zaratandukanye bakavana Imana ishobora kudusubiriza hamwe. Ndamaze kubona intahe y'abantu basubije hamwe bamaze imyaka 15 baratandukanye ariko umunsi Imana yinjiye mu rugo rwabo umunsi Imana imurikiye mu nyonga z'umwe wese ikamugenderera bamaze kumva ijambo ry'Imana barumvise bosubirana kandi urukundo batanguranye niho nari cyo gihe kugumbirana bagumbiranye n'ingene bayazi n'ingene no munsi bimeze urabona yuko Imana yabagaruriye ibintu byose Satani yari yabatwaye. Byiza rero abantu
ingorane zo mu rugo nta handi zihungirwa nibahungire mu Mana nta yindi manuro ofisi. Murakoze cyane turabashimiye cyane bivuye mu mutima turanezerewe rwose ikiganiro cyari kiryoshye cyane turabona ibibazo ntibyohera ndanabitwaye ni byinshi kuko mugerageje kudutweza no kututahuza rero bakunzi bacu ba Live TV murakoze kudukurikirana mushishikare kugira abonema mushishikare kugira partage jeme na commentaire kugira ngo ibiganiro bigere kure hanyuma n'ikindi gihe muzobona ko bishoboka ko mushobora kugira ibibazo mushobora kubaza uno muvyeyi wacu yatwemereye ko ahari kandi azoshishikara kugira icyo atubwiye murakoze.